iyo umuntu afise ubushobozi runaka, nawe umutera ubwoba bingana gute, nawe ushira mu ngiro ibijanye n'amajambo y'iterabwoba wari kuravuga ku buzima bwiwe, ibyo watura byose ku buzima bwiwe biba iby'ubusa. Ibyo ukora byose ku buzima bwiwe biba iby'ubusa, kubera yuko afise inkomezi, afise n'ubushobozi bwo kuzimya ibyo bintu byose n'iyo myami yose ariko iramutumbera. Umuriro wose wo kwaka mu gihe hariho amazi akwiye yo kuwuzimya, uyo muriro wihora ubusa. Imana yo mu ijuru iguhereza ubushobozi buzimya imyami yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu bitandukanye bitera ubwoba ubuzima bw'abantu, hari ibintu bitandukanye bihagurukira ubuzima bw'abantu, ariko iyo ubushobozi buhari ibyo byose bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyazareti. Ubwo bwoba ufise bw'ubuzima, wakiriye ubushobozi bw'Imana muri wewe, wotangura kumva byose bigwijwe n'ubusa. Ibyo byose byaguhagurukiye bihuye n'ubushobozi bw'Imana amasegonda makeya, byose bica bigizwa n'ubusa. Inama zose z'abadayimoni zokogwa zihuye n'ubushobozi bw'Imana akanya gatoya, byose bihindurwa ubusa. Ndumva hari abantu baza guhura n'ubushobozi bw'Imana uyu munsi. Mose Imana iramubarira ati eheraba ndakugize nk'Imana kuri Farawo. Farawo icyambere yari umwami, ariko muri Egiputa bakoresha ubushobozi bw'amangetengete bwo ku rugero rwo hejuru. Ni kuvuga bakoresha ubushobozi bw'iridimonike ku rugero rwo hejuru cyane gose. Kugira ngo rero wimikwe ushobore kwitwa Farawo, wategerezwa kuba warakoze imigenzo, wategerezwa kuba waraciye mu nzira nyinshi, waratangiye ibimazi byinshi, wahindutse nk'Imana, ariko atari yo mu isi yo mu buryo bw'imwemu bwiza, ariko waba uri umurozi cyangwa se umuntu akoresha ubupfumu bwo ku rwego rwo hejuru. Nico gituma kugira ngo Imana ishobore kubanza gukura Abisirayeli muri Egiputa, yategerezwa kubanza gusohora Mose imukure muri iyo nzu y'umupfumu, kugira ngo ibanze imujane hariya mu ishamba, ibanze imwigishe, imutahuze, hanyuma imazije kumwigisha no kumutahuza, ishobore no gutera intambuko yo gushobora kumukomeza. Mose yategerezwa kubanza guhinduka Imana imbere ya Farawo, kugira ngo ashobore kuronka inkomezi cyangwa ubushobozi bwo kudifitinga cyangwa se bwo kwica no gushobora kunetraliza imigabo n'imigambi y'abadayimoni yakorera muri Egiputa. Imana ihagurutsa Mose, imaze kumubwira Mose icyambere ndagigimiza, ntago nzi kwisigura, nzomubwira Mose gute, nzobwira Farawo gute ubutumwa mfise kandi ntazi kuvuga. Mose yaragigimiza, kandi abantu bagigimiza n'abantu bakaza ishavu. Nivyo barashavura kubera ko ashaka kukubwira ikintu akumva kiratevye. Nico gituma bavuga bagukubita kugira ngo risohoke. Wewe iyo rero wamaze kumenya ko umugenzi wagigimiza, byoba byiza ugiye umufasha. Nimba agiye kuvuga wewe ukacubwira ni wewe, yes, atavuga wewe, tugende, yes, no, ucumufasha aho bica byoroha cyane. Imana yakimuhagurukiriza Aroni, haravuga nti icyo utazoshobora kuvuga kwa Farawo, humura nzogufasha ndakikuvugire. Imana ihagurutse umuntu ameze nka Aroni mu buzima bwawe, akuvugira mu izina rya Yesu Kristo, akorohereza urugendo mu izina rya Yesu Kristo, akorohereza imvugo mu izina rya Yesu Kristo. Maybe ushobora no kuvugana agahinda ntibumve ibyo uri kuravuga, cyangwa se ko ubuzima bwawe budasobanutse bakibaza ngo uri kuvugishwa n'inzara cyangwa uri kuvugishwa n'ibindi bihe bitameze neza. Hari igihe iyo ikosa ririko rirakwagira rishobora kukwagira ariko atari wowe warikoze, n'icyo uvuga cyose ntihagire umuntu ashobora kugira gute kugitahura, kubera ikosa rirakwagira ariko vy'ukuri ntajye wakoze. Urakeneye umuntu ameze nka Aroni, ahaguruka akagusigura akakuvuga neza mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ushobora gupfa gutera ubwoba umuntu agusombye ubushobozi. Kugira ngo utere umuntu ubwoba nuko hari ubushobozi umusumbya, usibye no kumutera ubwoba gusa. Kugira ngo unaneshe umuntu nuko hari ubushobozi umusumbya. Kugira ngo ukonveke umuntu nuko hari
ubushobozi bumusumbya kugira ngo ushobore gutahuza ikintu umuntu. Hari ubushobozi butegerezwa kuba buri hejuru yiwe, ariko igihe cyose ubushobozi bwawe bukiri munsi, uracari munsi y'ubushobozi bw'abadayimoni. Ariko uyu munsi Imana mu ijoro, Imana kino gicaniro, imanura ubushobozi. Igituma hari ubushobozi bw'abadayimoni bukiriko burakunetariza, igituma hakiriho kamere kiriko iragukontorora. Hari iyo kamere igusumbya inkomezi. Ntabwo uraronka ubushobozi bwo gutangura gukontorora umubiri wawe, ntabwo uraronka ubushobozi bwo gutangura gukontorora ururimi rwawe. Uvuga ibintu byose uko bije, uko byiyumviriye. Ntabwo uzi kuroranya amajambo, ntabwo uzi ibyo kuvuga n'ibyo kutavuga. Igituma utaramenya gufata ishavu ryawe, ishavu ryawe riracagusumbya inkomezi. Ntabwo uzi kubabara ngo wihangane, ntabwo uzi gufata ishavu ryawe. Ibije byose bivuga nk'uko bije. Ishavu rije bivuga ngo twega biwacu mu miryango ya runaka tumeze uku nuku. Amajambo y'ibitera soni anateye n'ubwoba. Urakeneye ubushobozi budomina iryo shavu ryawe, urakeneye ubushobozi budomina kamere yawe, urakeneye ubushobozi budomina iyo nyatsi yawe, urakeneye ubushobozi. Uyu munsi Imana iguhereza inkomezi za domination nk'izina rya Yesu. Ari umuntu yigeze kunyereka ibipapuro, anyereka ibipapuro byuzuye n'imiti bamuguriye yo kubera itabi. Anyereka amahaha yiwe yarirabuye, amenyo yose yaraheze, nta ginya kigira, nta mboga ashobora kurya, ajya ibintu by'umusururu gusa, anywa ibintu byinshi cyane byica amenyo, iby'amatabi n'ibindi bintu bitandukanye byonona mu kanwa, byonona amenyo, byonona n'amahaha. Amenyo yose yarabunzwe, yaraheze, nta menyo akigira, nta mboga yoya, anywa ibintu by'imisururu n'ibintu gusa byorohereje cyane. Ikintu cyose gisaba guhekenya ntashobora kugishira muri we. Ariko hariho addiction, yarabaye addicted, yaraboswe, yabaye imbohe y'icyo kintu. N'ubu umva, ashobora kunywa mumaranye amasaha 3, ashobora kuba amaze nko kunywa nk'ipake 2 z'itabi mu masaha 3 yonyene. Aravanga ubona agiye uko, akanywa agakwega akagwego, mukabona aragarutse, akongera akanywa akongera akagaruka, akongera akanywa akongera akagaruka. Kandi ntago ari umuntu adashaka kubiheba, arashaka kubiheba. Aravuga ni ndazi ko biriko biranyica, ndazi ko biriko birangirira nabi, ndumva ko nsigaranye iminsi mike yo kubaho, ndumva ko biriko birangirira nabi, mugabo byaranse ko ngira gute, ndabiheba. Urakeneye imhemu ya domination, ushobore kudomina ikintu cyose cyakuboshe, ikintu cyose cyanse kugiheba, ikintu cyose cyafashe ubuzima bwawe. Imana yo mwijuru, Imana y'ubushobozi nk'izina rya Yesu. Igituma wihebuye cyane, inkomezi zabaye muri we, zabaye nkeya muri wewe. Igituma ubona ibintu byarangiye, ibyahagurutse kukugwanya byamaze kugusumbya inkomezi. Igituma watanguye kwihebura, abadayimoni bakurasha umwami, baragusumbya autorite, urakeneye yindi autorite muri wewe. Igituma ubona umenga byaramaze guhera, ntuzobohoka. Demons possessing your mind, abadayimoni baboshe ubwenge bwawe, bateye ubuzima bwawe, bagusumbije inkomezi. Urakeneye gusharja inkomezi shasha, urakeneye kuvoma imbaraga shasha, kubera biravuga ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhagaze, is always standing. Bega Imana yawe ni nyantege nke. Is your God weak? Reka ukwizera gukeya, ongereza ukwizera kwawe. Imana itugwanirira, niyo Mana igwanya abansi bawe. Why are you afraid? Kubera iki wagize ubwoba? Kubera kuri kurihebura? Imana yawe hari imva wabonye bayihambyemwo. Imana yawe ni nyantege nke. Our God is able. Imana yacu irashoboye gukora ibiruta cyane n'ibirengeye cyane ibyo wowe n'iby'abagenzi n'iby'inshuti yiyumvira. Reka kugeranya Imana n'ikibazo cya rasiyo yawe, reka kugeranya Imana n'ikibazo cy'urugo rwawe, reka kugeranya Imana n'ikibazo cy'abana bawe, reka kugeranya Imana n'ikibazo cya fiance wawe. Imana yo mwijuru irashoboye. Kura umutima kuriko biraguca intege, tuzi ukwizera. God is going to perform very near. So igihe waguye mu cyaha cy'ubusambanyi,
ukumva umenga nta kundi, I have to be like this, ntegerezwa kuba ubuzima bwanje bwose n'umusambanyi. Then umudayimoni w'ubusambanyi amaze kukunetraliza, inkomezi muri wewe ni nkeya. Mu gihe wagize ikibazo kigeragezwa runaka, ariko mana we turiha, are we here? Umviriza ndakubarire, utegerezwa kugira inkomezi. Bwira mwese watu utegerezwa kugira ubushobozi. Utegerezwa kuba munsi y'ikiganza kiri cy'ubushobozi. Utegerezwa kuba munsi y'igicaniro cy'ubushobozi. Igihe cyose wiyakiriye, abadayimoni baba bakoze ikintu gikomeye cyane cyo kukunyaga no kugutwara no kugushira hasi no kukumanipira. Ni kuvuga udakoresheje ubushobozi ngo utsinde abadayimoni, utakaza ubushobozi bw'ibintu byose wari ufise, utakaza ubushobozi bw'urugo rwawe, utakaza ubushobozi n'ijambo mu nzi wawe, utakaza ubushobozi bwo kwita umugabo ugahinduka umugabo bakunda kwita ngo n'umugabo w'imbwa kandi utari imbwa. Ariko kubera utashatse kugira ubushobozi ngo ukoreshe ubushobozi, ibigusumbye ubushobozi bica bikoresha ubushobozi mu kukwambura ubushobozi bwose wategerezwa kugira. Udashatse kwambara ubushobozi ngo ukoreshe ubushobozi, udashatse kuba munsi y'ikiganza cy'ubushobozi, abadayimoni bakwambura ubushobozi bwo gutambuka bakaguhindura ikimuga ukaryama mu nzu. Reka kuvuga ngo ni Imana yabishatse. No, you don't have power. Nta nkomezi ziri muri wewe. Then Satani yakunyaze. Abarozi baje basanga ikigukingira kiroroshe cyane gose, ariko iyo wubatse inkomezi, iyo wubatse imbaraga, when you cultivate power, ukari mu bushobozi, ugateragira inkomezi muri wewe, my dear, Delila araza agasanga hari umuriro ukuzungurutse, agasubira inyuma adashoboye gushira hasi Samsoni, because there is power. Muzika ari havuye ijambo rivuga ngo akaruta kandi karakamira, uhagarariwe n'ingwa aravoma. They want to mean power, bashaka kuvuga icyo ubushobozi bukora. Imana yo mu ijuru nimbara guhaye ubwenge, ukaba no munsi y'ibiganza by'ubushobozi, ukaba mu ishengero rivuga ku bushobozi, ritanabuvuga ko gusa, ahubwo rikorera mu bushobozi, rigendera mu bushobozi, riyohorana ubushobozi. Ikuzimu batinya, ukazomara hano cyangwa ukabutararonka ubushobozi, is too late. Ariko ntihararengerana uyu munsi n'amahirwe yawe. This is your message. Hari ikintu bitwa intege nke. Abantu bibaza ko intege nke ari intege nke zidasanzwe. Urabona, kugira ngo habeho gucika intege nuko haba habaye inkomezi zisumba inkomezi zindi. Izo nkomezi rero zimaze gusonga inkomezi, niho uca utangura kurekura. Latsekoshiyaza, egera hano ndakwereke gatoya. Uyu mwene data hano kuno kuboko ashobora kugufatisha ikintu n'inkomezi nyinshi cyane hano, ariko nzanye ubundi bushobozi bw'urubaho cyangwa icyuma, nyakubita hano, nyakubita n'inkomezi, aka kanya icyo yari afise hano acakire kura vuba vuba, ukuboko kose kuca kuba faible, ingufu zose zica zihera. Yatwawe inkomezi n'inkomezi cyangwa ivyo yatwawe inkomezi n'iki? Si inkomezi zimutwaye inkomezi, ni kuvuga inkomezi zigusumbije inkomezi zirakunesha. Reka kurira rero urizwa n'ibintu byose abadayimoni bakoze. Va mu gacerere, n'igihe cyo gusenga no guhangana no kwambara urwaga, kandi ndazi tuzotsinda, tuzonesha, ndazi uzotsinda abarozi, ndazi uzotsinda abadayimoni. Tera haleluya. Iyo ubushobozi bubayeho, iterabwoba riragira gute? Rirahera. So imagine umuntu afise ubushobozi n'imbaraga z'Imana. Reka ndabaho urugero rwo kuntu abona abadayimoni. Ibaze nk'akana k'imyaka 5 kakubwira ni ndakwica ndakwereka. Umva nawe atanga uvungira na jeno gasuzugura kwe. Navuga ni wewe ukuhonyene ucugwa kubera iki? Uramusumbya iki? Inkomezi. So ukwiye kwambara inkomezi n'ububasha kugeza kurugeza ubona abadayimoni n'ibibazo ukabisuzugura mu izina rya Yesu. You need to get to the level abadayimoni bakengera ukabasuzugura, kandi nta kindi kizogushoboza ni ikintu bita ubushobozi. Iyo ubushobozi bubayeho mu buzima bw'umuntu, iterabwoba ryose ritakaza agaciro, rihinduka ubusa.
ikibazo cyawe ubwoba bwakwishe, ikibazo cyawe nta byizigira ufise, ikibazo cyawe wihebuye, ikibazo cyawe ntago ari kindi, ibyatumye wihebura byagusumije inkomezi. Ariko hamwe woduza inkomezi kandi gatoya, woraba kutacu ubona bija munsi y'ubuzima bwawe. Imana mu ijuru ikongereza inkomezi bije munsi. Don't ever lose power. If you lose power, some powers will manipulate you. Ni watakaza inkomezi, hari izindi inkomezi ziteguye kugushira hasi. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Iri jambo rishobora kuba riremeye kumbura abantu ntibaritahure, ariko reka ndarikubwira. Utiyegereje Imana ngo wegere Imana, Satani, abarozi, kamere, ibyaha n'ibibazo biriteguye kukwegera kandi bitakugishije inama. Ariko nawe nutegera Imana uzoza wisanga byagusumbije inkomezi. Ariko niwegera Imana bizoza bisange nta kibanza na kimwe bifise, kubera hari ubushobozi bw'Imana bukuzungurutse, hari imbaraga z'Imana zikuzungurutse. The power of a man, inkomezi umugabo yaronse zo gusengera abansi biwe mu gihe yari yarabuze buri kimwe. Imagine, yaratakaje ikintu cyose, yaratakaje amafeva, has no any favor, nta kintu na kimwe afise. But this man is still with energies to pray for his enemies. Ari cyasigaranye inkomezi zo gusengera abansi biwe. Imana dufashe cyane. Imana iguhereza inkomezi zitamenyerewe mu izina rya Yesu Kristo. Imana imanura ubutabazi bwihuse mu izina rya Yesu Kristo. Tell hallelujah.